Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya ndwi gitugutu umwaka w'2025 ibanki BCAB yatunganije ibirori vyo guhimbaza indwi yahariwe abanywanyi ifatanye n'ihimbazwa ry'imyaka 5 iheze iyo banki ibayeho. Florence Mizero, umuyobozi mukuru w'ibanki BCAB, mw'ijambo ryiwe akaba yashimye intambwe iyo banki igezeko ugereranije nuko yatanguye. Dushira imbere uburimyi, ubu gushikaho dutanga amadeni, tugatanga n'ibindi bifasha muri ico gisata, na cane cane ko arico kitugaburira. Yongeye aranashimira abakozi bose b'ibanki BCAB, anabasaba kubandanya bitaho abanywanyi babo. Imyaka 5 mwagizemo mwese uruhara, izi ni inguvu ziwanyu, aya n'amaraso y'iwanyu. Rero nashaka gufata akaryo ko kubashimira cyane bimwe bivuye ku mutima. Ndabashimira, mwikomera amashi kuko ibi nta muntu avyikorera ari umwe, ariko ni inguvu zanyu. Rero no muri indwi hariwe umukiriya, ikivugo cy'umwaka ni mission possible. Sigura byose birashoboka mu gihe turi kumwe n'abakiriya. Rero ico duhamagarirwa ni kuguma hafi y'abakiriya bacu, hama na cane cane twabafasha ivyo badusaba, kuko niyo nka yonyene turagiye kandi niyo nka dukama. Mu migambi ibanki BCAB ifise mu myaka 5 iri imbere no gukorera cyane mu gisata c'ubuhinga bwa none, ico bita banque digitale mu rurimi rw'igifaransa, kugira umwene gihugu ahari hose ashobore gushikira ibanki bitamuvuye.